Imyinyanyuro zose zarabwe n'abari muri kongere zose zemejwe 100% n'abitavye ibikorwa vy'uwo munsi. Abo nabo rero bemeje ko ingingo y'icenda, 10, 12, 13, 14, 36, ingingo ya 40, 47, 50 n'ingingo ya 57 zo mu mategeko y'umugambwe zinyanyuwe. Ubugira kabiri, ingingo ya 31, 32, 33, 37, 38, 39 zo mu mategeko y'umugambwe zihagaritswe burundu. Bavuga ko izo zirakuwe mu mategeko y'umugambwe. Gatatu, ingingo ya 5, 14, 19, 20, 33, 33, 34, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 54, 55, 56 n'ingingo ya 57 zo mu mategeko arugo y'umugambwe nazo nyene zirayinyanyuwe ko zasubiwemo. Kane, ingingo ya 20, 22, 48, 49, 50, 51, 52 na 53 zo mu mategeko arugo y'umugambwe zirahagaritswe burundu ko zirakuwe muri ayo mategeko. Umukuru w'umugambwe ahawe uburenganzira bwo gushinga buke inzego yisunze imyinyanyuro zemejwe mu kurindira ikoraniro kaminuza rizokurikira n'ayandi makoraniro asanzwe atekanijwe mu mategeko y'umugambwe. Ivyo akazobifashamwo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe. Gatandatu, imyinyanyuro zose zemejwe zija mu ngiro. Kwizo myinyanyuro zemejwe, inzego z'umugambwe zizoba zitunganijwe uko gukurikira. Ubwa mbere, ibiro bikuru vy'umugambwe bizoba bigizwe n'abantu 17. Komite nshingwabikorwa izoba igizwe n'abantu 7. Ni kuvuga ko ari hamwe n'abarongoye intara, niko amaprovinsi 5. Aha ni ca gitigiri cya 17 kigize ibi biro bikuru vy'umugambwe. Ni kuvuga ko mwabo bantu 17 hariho abagize komite nshingwabikorwa 7, hakabamwo 5 bazoba barongoye intara nk'uko amategeko y'igihugu abitegekanya, hakabamwo n'abahanuzi b'umukuru w'umugambwe 3 n'abahanuzi b'umunyamabanga mukuru w'umugambwe 2. Komite nshingwabikorwa izoba igizwe n'abantu 7 nk'uko twabivuze: umukuru w'umugambwe, umunyamabanga mukuru, umunyamabanga ajejwe indongoramutima, indero, amategeko n'intwaro, umunyamabanga ajejwe umutekano, kumenyesha amakuru n'imigenderanire, ikoraniro kaminuza nirwo rwego rukuru rw'umugambwe SNL, umukuru w'umugambwe, ibiro bikuru vy'umugambwe, intara no kuvuga amaprovinsi, intangaro no kuvuga ikomine, icegera ntangaro no kuvuga zone, umutumba n'agacimbiri. Nguko uko umugambwe uzoba utunganijwe kuva hejuru gushika hasi. Aha nagomba inyankamugayo mutahure ko twari dusanzwe dufise inzego nyinshi, ariko ubu kubera ko iyi kongere cyangwa iyi koraniro intumbero yari yo guhuza uburongozi bw'umugambwe nuko inzego z'igihugu zubatse, naco gituma mwumva ko hari byahindutse. Komite z'intara, z'intangaro, z'ijegera ntangaro, z'imitumba n'iz'uducimbiri zizoba zubatswe ukukurikira:
umukuru w'urwego, umunyamabanga w'urwego, umunyamabanga ajejwe indongoramutima, indero, amategeko n'intwaro, umunyamabanga ajejwe umutekano, kumenyesha amakuru n'imigenderanire, umunyamabanga ajejwe gutunganya uburyo, imigambi n'imibano, umunyamabanga ajejwe ugwaruka n'umunyamabanga ajejwe abakenyezi. Banyakubahwa mwitavye ibi bikorwa, nguko uko ikoraniro kaminuza ry'uyu munsi ryabonye ko ibintu vyogenda, haba mu mategeko y'umugambwe CNL, haba nuko inzego z'umugambwe zubatswe. Nkuko nabivuze hejuru, ibi vyose bikaba vyemejwe 100% n'abitavye iri koraniro ry'uyu munsi. Iri koraniro hari ikindi kintu ryabonye ko gikenewe cyane, ni ukuvuga ko guhera uyu munsi amategeko agiye gushyirwa mu ngiro, mu mugambwe CNL hazoza haratunganywa amatora igihe cyose himirije gutangwa intonde z'abantu baza kwitoza muri ya matora atandukanye. Ni ukuvuga ko hazoza haraba amatora hagati mu mugambwe kugira ngo dutsimbataze ya demokarasi twama twigisha.